Umenyereye oya nutundi twiwanje wanditse nanditse uri tayari none nta kibazo okay. Ndagerageza sawa hagati ya Double J na Dramati baje kugutongoza no wawe wokwemerera no wawe wotera Ipoto urumudada uronderwa n'abatipe benshi baje bose ntushobora kubemerera bose uravuga ati bo reka ntoruye bivaye n'ukuntu hagaze ari abakunda amafaranga ari abakunda umutima Niwe kubgawe hagati ya Double J na Dramati uvuga ati bo uyaje kweri sino mwahiye sinovuga mvuze ku mafaranga nta numwe nzi amafaranga afise ngenagana mvuze ku mitima nta numwe nzi ngo afise umutima mwiza canke mubi hagati ya Big Fizzo na Satpi bakabwira ati caguramo umuririmbyi umwe bari baza kukuririmbira muri fete no wahe muri ivyo uvuga ati bo uyoza kuririmbi wanje ibibazo byawe no musi kumengo ni hatari je nukurya byo guhitamwo nguyu Yes, hello bakunzi ba Azwan TV, it's your boy Dosti Buja the public boy. Musi mfite umutumira dasanzwe sana. Umutumire amenyero mu masinema cyane. Amwita Kanyana. Kanyana, twasabye turamukiza bakunzi ba Azwan TV. Bakunzi ba Azwan TV ndabaramukije cyane nizera kandi ko mumeze neza. Ni Tusenge Jacqueline muri komwe muzi gutera rya Kanyana. C'est bon? Yeah, ni bien. Okay, mfite utubazo dushika indwi. Nshaka kukubaza. Uriko urasoma? Yeah, nitwo nateguye nshaka kukubaza. Baba we. Si twa tundi warumenyereye? Oya nutundi twiwanje. Wanditse. Nanditse. Uri tayari none? Nta kibazo. Okay. Ndagerageza. Sawa. Akambere mperutse kubona ifoto y'umutipe bita John K. Yambaye akaboro kuboko kariko Kanyana. Hari ubushuti buri hagati yanyu ngo bari burebure canke n'ubucuti buri simple tu mvuye gute kwanza kuba yarakambaye nkuko kuntu wambaye gift n'ubucuti mufitaniye nabo canke ni kukunda gusa ivyo canke ko nambaye Adidas kuko nashobora kwambara Kanyana. Mu bisanzwe rero uvuga ati no mugenzi simple canke n'umufana wawe no mugenzi nta bindi biri hagati turi mu kazi biri hagati turi nuko turi mu kazi turiko turakora byo nyene yako ikindi kibazo nshaka kubaza hagati ya Double J na Dramati baje kugutongoza no wawe wokwemerera no wawe wotera Ipoto nta numwe no kwemerera kubera iki ko afise dukundana nta mpamvu yo kuvuga ati ya mugihe bishitse uri single sawa wokwemerera ndi muri abo babiri mugihe uri muri nk'abandi single uri single wokwemerera ndi Double J mbonera abantu beza nakubwiye ko ucagura mu nkene yumwe gusa kandi ntumbwire ngo nta numwe ngo tora kuko muri ico gihe wowe uri single bose ndiko ndavuga bose n'abantu beza ariko naje nashatse kuko abatipe uri umudada uronderwa n'abatipe benshi baje bose ntushobora kubemerera bose uravuga ati bo reka ntoruye bivaye n'ukuntu hagaze ari abakunda amafaranga ari abakunda umutima Niwe kubgawe hagati ya Double J na Dramati uvuga ati bo uyaje kweri sino mwahiye sinovuga mvuze ku mafaranga nta numwe nzi amafaranga afise ngenagana mvuze ku mitima nta numwe nzi ngo afise umutima mwiza canke mubi safu gusengiza mvuze ku ndirimbo ariko no vraiment ntacyo ndabivuga kuco kintu ko notora Dramati canke notora Double J ndabakurikirana ibikorwa byabo bose mbonera abantu bariko barakora neza jambo rimwe bubakwe ariko ntwanyishije na numwe navutsemo kubera ko udashaka kuvuga numwe impamvu ndashaka kuvuga numwe kandi muri ico gihe uri single baje kugira ngo bavambura amahitamo sabonera abantu beza muri make uvuga ati bo no kwakira bose Noshanda ndabapanga yarumva ntibyoroshe kabisa ubakira bose muri baki
ugapfumuza urabahenda mugabo mugabo muza murakundana kimya mwibanga rikomeye cyane ivyo bintu burya ntusanzwe ubikora wewe oya sikuvuga ngo kosa ndabikora nuko turi ngaha nshobora kuvuga naka undi ndababye no kacubona umengo bitahuriza ukundi kubona ariko vraiment bari bon bari fresh boss basa yeah sawa karakubaza kandi kabazo nk'ubu dufate ugize fete hagati ya Big Fizzo na Satpi bakabwira ati caguramo umuririmbyi umwe bari baza kukuririmbira muri fete nuwahe muri ivyo vuga ati bo uyoza kukuririmbi wanje ibibazo byawe byo no musi kumengo ni hatari je nukurya cyo guhitamwo nguyu uyu uwo twokumvikana kavyemera ko bose barashoboye ntawe nta diri wabaguhaye kugenda ku negotia nawe wowe kugira ati uwo ushaka wose turamukuzanira muri fete yawe biva bose indirimbo zabo urazizi ziri kuri plateau urazimenyereye uvuga ati bo hagati ya Big Fizzo na Satpi je umuntu mbona ko yonyohereza urubanza aje kuririmba ni naka kubwa ubona arinde kandi ntiwongere kunkwakwanya kijya cyambere ca Dramati na Double J shaka unyishure umuntu yaza kuririmba Nabimana sikuvuga ariko ngo Satpi ntazi kuririmba arabishoboye sikuvuga vuga ngo Big Fizzo iki ngo bose barabishoboye ariko namutora Big Fizzo watora Big Fizzo kubera iki watora Big Fizzo mpamvu rero nkeneye nakisigura nimwe bindi gusa bose tubarabizi ariko bose no bandabakeneye vraiment Big Fizzo niwe ubona yoza gukubita mu rubanza rwanje agasha kuvyemera ngo navyemeye oya ivyo bibaza tu andika biba bigoye kumanishura cyane ibyo biragoye vraiment ariko je nutubazo duke ariko kutunyishura biragoye no nyene nasebya bindi kwera mbonye byose ntariko biko biragora cumi ngo nashatse kwishura ariko nicyo tumanishuye ubundi nk'ivyo nyene kuri biba bigoye muri kino gihe kwishura ni ibintu bigoye sana naco reka tuje ku kindi kibazo iyo baza muri filme byari kunyorohera cyane basi umuntu ubona ko yoza muri filme gukina ninde twabandanije akazi byanditse ariko arakwanya sana okay mu buzima busanzwe atari bwa filme Kanyana n'umuntu ameze gute mu buzima busanzwe Kanyana ndi Tuyisenge Jacqueline umuntu ameze gute mu kibano urabishika basi ukicarana n'ababanyi mukayaga cyangwa umanyene uri umuntu bereka ko uri umuntu iri hayi turicara tukaganira tugatera inkuru tukanasangira wanashima dasanzwe pe cyane mbese navuga gute mu kibano nyene tubanye neza n'ukuri sinzi je mugabo kuri kote yiwanje mbambona mbanye nabo neza cyane twumvikana duhuza nta mpamvu yo kugara anduka je mu kuntu usanzwe meze nubwo bishika ko kantu ko kugara bakakagisana ariko siko nibona siko numva nari nkwiye kuba nuko gusamba nananijo mbanananijo nivyo mba ndimwo ugasanga wagomba warakuvugisha ujya kagomba kuvugisha ariko kumva nyene birananiranye antuka nta muntu yoshobora kugara nko ku mafaranga hari umuntu ahora mpamagara ngo ndagushorere muri Gallery Light ashorere ariko ndi mu bindi nkabura umwanya umva nkaka ankuru nyene akanambwira ko nagaye none nogara gute mu gihe ubuje kunteza imbere birumvikana sishobora nkamubwira ati hariho umuntu ariko arakora arashobora kuvuga ngo ushaka wowe nyene nanje ndi nko muri tournage camara none tournage ngiye kudandaza no baniciye abandi bantu barenga 10 bagomba bahura nibazo kubera agenda havuye usanga arambwendagara ariko ntabwo mba nabishatse tu ni kubera gusamba nananijo nawe udisho gufata nico kure gukora muri make uvuga ati je ni peace ku bantu bose je simple sana nimwe sinzi uko nona bivuga bakuzi ba Azwan TV murumva ko Kanyana n'umuntu yugurutse umuntu abana neza n'abantu muri make reka tuwanda kwikote yiwanje nje nivugiye abo tubana n'abafite ukundi bamvuga hari abandi babona ati Kanyana aragaragara umwe afite ukundi yomvuga umwe afite ukundi
ariko wishingiye nawe imbere je kubwiwanje nuko nyene meze gusa ariko navuze ati mba nananije hage biba hari n'igihe mba ndushe nyene ntibe ngombwa ko nteramana n'abandi ariko bishitse nka kanya ndaganira nyene mugabo ntabwo umuntu tubana arambwira ivyo bintu ngo ndagaya sawa okay tuje kukibazo kigira gatanu umunsi wa mbere winjira mu mugabo ukina film uyumvise gute byari bimeze gute umva nyene ko ndikigwari aho nasamye ntakushoboye na kimwe bivanye n'ukuntu abandi twari ko turakorana nababona ariko nkavuga ati sishobora kunanirwa kandi umuntu iyo nkoze ikintu nkunda ngerageze pe ngerageze mbone akazi gataye ikintu kanaka mba ndimo kubona koko kuntu ntashoboye nibyi kandi barabimbwira byaraguca intege kumva ati ba mbwa hambwe tigerageza shiramo ingufu bizogenda neza nkisanga zakunze ngene ndabibamo ko ngene ndataba ndabimenyera ubu filme ni ikintu gikuru kuri jewe nakazi kanje ni ikintu kimbeshejeho apari ibindi byose nkora filme iraza imbere kabisa filme ni ikintu nshobora kuja nk'ahantu havuga ndi naka naho ntaranavuga ategerezwa kuba bamenye karibu filme yatumye ngira ubwizigirwa ku bantu bamwe bavuga ati ndakwizeye fasha nkorera iki kintu ndakwizeye ntwarira ibi bintu reka ndabicishe kuri wewe ubishikane kwa naka mwandikiranirane musinye bigenda uko ibyo byose byagiye birava kuri filme kubera ko bikubikorwa nagiye ndakora byatumye nizegwa n'abandi bantu antuka filme yarampaye abantu nyuma yo mpamvu ibintu byo kugara ntushobora kubikora ko birafisande hano kindi kintu yoba yarankoreye kandi nanjye mbashaka abantu kera nari umuntu ntakunda gutera inkuru n'abantu bisanzwe basi numva ndi jenyene numva nta nshuti mfise bivanye n'ukuntu mamubiza ariho abafamiye amwe mudatemberanira namutageranira ibiki birahari ariko ubu famiye zimwe ndazimenya biciye mu kazi urya n'umukobwa wa naka arafise umukobwa ngana kurya aramufise kanambaza Niwe ni jewe ariko urumva iyo ntagira chance yo gukora filme hari igihe nari gupfa nyene bamwe ntanabamenye ntanamenye ngo naba ariko byukuri ndashima Imana bwa filme ndashima Imana yantumbereje mu nzira yo antuka aho ngeze ubu ndabona ko ndi kusha mu nzira yo umuntu wa mbere ushimira yagufashije cyane muri filme ninde Mr. Sami ya Mr. Sama uri hose ubahwe baragushimira cyane reka tubandanye n'ikindi kibazo bo ukunda gufungura iki mu buzima busanzwe ikintu uvuga ati bo isomene niyo hera napfunguye iki inyama akabenze canke inka fe kuba gusara inyama ari inyama tu byonyine bo ikibazo ca nyuma rero coco nsingeneye kunkwakwana nkamwe bya mbere shaka kinyishure bien uri pose umunsi wa mbere utera umutipe indobo mu mutima wawe yumvise gute wasigaye umeze gute vuga ati bo je umuntu kweri ndamuhemukiye none bo uyumvise gute umunsi wa mbere haza umutipe kudraga bya mbere tutari dukundanye mutari mukundanye ukamutera indobo ni ibintu bisanzwe waramukatiye umva nyine ubumego biri simple wawe ni ibintu bisanzwe bivana n'uburyo umukatiye mukuru kumukatira umurega ntoshobora gukundana n'abantu bose ngo ubishobora araza akakudraga uramubwira ati nje ndakubwira merci kuba unyiyumviriyeko ariko muri no mwanya vraiment sorry mfise uyundi nshobora kumwankira ukuntu nengaho nyene ibyo n'ibintu biri simple ahubwo nari nzi ngo ni gukatira umuntu twe dusanze dukundana duhebana aho niho bimbabaza pe ariko ubundi umuntu aje kundraga ubwa mbere kambwira ndamumviriza neza n'umutekano mwinshi wo bishitse tugahura naho bidakunda nyene ko tuvugana ko tubonana ndambwira ati nukuri wagize neza ko nyiyumvira ko uwo mutima wagize ndabigushimiye kubwo mutima wagize kuko hariho benshi batatu draga shaba turabukonye rero umuntu aba yakwiyumviriye akavuga ati je noba mu rukundo n'urya muntu ya muntu niyubaho abakwiye kubaha kuko basi sinzi ukuntu bivuga abakuretse ikindi kintu gikomeye ndambwira ati nukuri merci ko wanyumviyeko ariko sorry mbabarire pe fise uyundi canke sindi muri mode yo gukundana bo ufite aba ex bangahe aba ex ni benshi shora ngora oya sikuvuga ngo ni benshi
ariko sinumva impamvu nabivuga ngaha none murashaka kumenya aba ex wanje bamari twebwe tuza nk'abantu nyene hari abantu bakumenyereye muri film bakati Kanyana turashaka kumenya nyene uko nabateye muri we badushaka kumenya kizira gusa kwinjira muri vie privée y'umuntu ariko nk'ivyo byo kubwira aba ex si ibintu biri privé kuri wewe kawaidura umustar muri film sawa hari ibintu byinshi baba bakwiye kumenya ni nka showbiz muri make kumenya ati Kanyana afise aba ex bangana uku ni ibintu biryohera abafana cyangwa bwa ati boje nta kuva nkundana amaze gukundana n'umuntu umwe no ngo maze gukundana n'umuntu umwe cyangwa afise umu ex umwe ugereranije ni nk'abangara nta gitigiri novuga n'ubundi ari reka ndamvuge aba ex banje ni babiyizi nibo biyizi bayibiyizi bonyene so bama amahoro na publicité nje kubagirira basi abo wahevye wewe ni bangahe abataguhevye nta n'umuhungu arampeba nta muhungu araguheba bose nibo babahevye ndisivye nta muntu turakundana ngo ntari ndobo bose nibo babahevye bose nibo babahevye kwanza ahubwo barampevye kwanza ndahinduye bose kuko nibo baba bankora nk'akaxio kanaka ukacuvuga ati vraiment ibi bintu rimwe kabiri gatatu navyihanganiye ariko ndabona no kwanza bose barampevye nta numwe ndaheba ndahinduye nta mu ex afise nabo nyene twahuye baje dusanga ntiduhuje imico n'ivyiyumviro baje barampeba uwundi nzi wa vrai no twavyaranye abasigaye nta numwe ariho uwo nyene uvuga ati bona no mu ex wanje abasigaye bose ni n'ikintu duhuriye ko nkuvuga turahujije n'umwana umwana arambwira ati mama ndashaka kuvugana na papa ambwira ati tura telefone muganira umwana arambwira ati mama ndashaka kuja kumuraba papa ambwira ati ejo canke hirya ejo ndagutwara uje kumuramutsa papa wawe bikaba bikwiye mwumvise Kanyana yemeye umu ex umwe abasigaye ngo hoshi mutoke hariya none sikuvuze none uvuze ko wemera umwe gusa je nameme yonyene ni wenzi abasigaye bose nimbuzi ko wigeze kumuduraga mukaja muri love ivyo wawe ntaco bimubwiye ubu ewana Kanyana reka ndagushimire cyane murakoze cyane wakoze kuduteramisha ikiganiro cyageze bien nongera saba n'abakunzi ba Azwan TV nkorera muri Gallery Light